tutafanyaga mariage tuzogira ubugeni wavyemeye soze kamuonesha oya umva jewe na mimi wewe na jewe tuzogira ubugeni wavyemeye Mungu wangu wavyemeye uko wewe yaani kumweleka uwa sasa mzee atakuja saa ngapi mpaka usiku sawa na mimi naenda pale baba mzee kachimbale ngomba mwambie mzee baba sababira nyinshi wafanya kuba kuna cyane bakuzi bayishubeda ukene insiguro asange inbox ndamusigurije ariko arababwira niba ariko abatuka nimba ariko mbwa gusafisa umutima mwiza uyu afise umutima mwiza ya nazi bafise ariko ukene ubutumwa yavuze musange inbox sivyo no bari kumusala gute rero wavuze ngo unamashiwa nini bakuza nyishumedi n'umushikanje musheri wanje wa kera ariko ndibona avuga ko ari umushikanje ariko n'umusheri wanje wa kera twara niko bimeze nimvuta baba chakula ona ile ku nitaka sasa uko atinya natashike moto ama gari mtama ashika sangapi sasa tatizo sana unanisha nanyesha nibimenyetso sasa mimi okay sawa rero ariko aratabu ija uyu ile iyo ni kwangu mimi televiziyo chishaja urumva abantu bakabona ya kandi mimi na nafanya kama nakubali unasikia mimi sikia acha kwanza na wewe tutafanyaga mariage tuzogira ubugeni wavyemeye soze kamuonesha oya umva jewe na mimi wewe na jewe tuzogira ubugeni wavyemeye Mungu wangu wavyemeye uko wewe yaani kumweleka uwa sasa mzee atakuja saa ngapi mpaka usiku sawa na mimi naenda pale baba mzee kachimbale ngomba mwambie mzee baba sababira nyinshi wafanya shughuli kuba kuna cyane
bakuzi banyishuye da ukeneye insiguro asanga inbox ndamusigurije ariko arababwira niba ariko abatuka nimba ariko mbwa gusa afise umutima mwiza uyu afise umutima mwiza ya nanzi bafise ariko ukeneye ubutumwa yavuze musange inbox sivyo no okay sawa unaenda pale ugiye gusoma sawa utanira sasa bakuzi banyishuye media mwumvise handi mu maramvya nkuko mwabonye nta kibazo je ndi muhira ndiko ndidegemvya aho bita kuri 14 ego rero reka turabakunda dusubire nyuma akirikare turabakunda cyane hama mubwire subscribe mubwire okay sawa rero ariko arataho ija uyu ile iyo ni kwangu mimi televiziyo chishaja urumva abantu bakabona ya kandi mimi na nafanya kama kubali kubana sikiaga mimi sikia acha kwanza na wewe tutafanyaga mariage tuzogira ubugeni wavyemeye siwezi kamuonesha oya umva jewe na mimi wewe na jewe tuzogira ubugeni wavyemeye Mungu wangu wavyemeye uko wewe yari kumwereka uba sasa mzee atakuja saa ngapi mpaka usiku sawa na mimi nenda pale baba mzee kachimbale ngomba mwambie mzee baba sababwira nyishu wafanya kuba kuna cyane bakuzi banyishuye da ukeneye insiguro asanga inbox ndamusigurije ariko arababwira niba ariko abatuka nimba ariko mbwa gusa afise umutima mwiza uyu afise umutima mwiza ya nanzi bafise ariko ukeneye ubutumwa yavuze musange inbox sivyo no okay sawa unaenda pale ugiye gusoma sawa utanira sasa bakuzi banyishuye media mwumvise handi mu maramvya nkuko mwabonye nta kibazo je ndi muhira ndiko ndidegemvya aho bita kuri 14 ego rero reka turabakunda dusubire nyuma akirikare okay sawa rero ariko arataho ija uyu ile iyo ni kwangu mimi televiziyo chishaja urumva abantu bakabona ya kandi mimi na nafanya kama kubali kubana sikiaga mimi sikia acha kwanza na wewe tutafanyaga mariage tuzogira ubugeni wavyemeye siwezi kamuonesha oya umva jewe na mimi wewe na jewe tuzogira ubugeni wavyemeye
Mungu wangu. Wavyemeye? Uko wewe. Yaani kumwereka. Uwa. Sasa mzee atakuja saa ngapi? Mpaka usiku. Sawa. Na mimi nenda pale. Baba mzee. Mzee kachimbale. Ngomba mwambie mzee baba. Wabwira nyishu media ko bakunda cyane. Bakuzwa nyishu media ukeneye insiguro asange inbox ndamusigurije ariko arababwira niba ariko abatuka nimba ariko mbwa gusa afise umutima mwiza uyu afise umutima mwiza ya nazi ko afise ariko ukeneye ubutumwa yavuze musange inbox sivyo no okay sawa unaenda pale ugiye gusuma sawa utanira sasa wakuza nyishu media mwumvise handi mu maramvya nkuko mwabonye nta kibazo je ndi muhira ndiko ndidegemvya aho bita kuri 14 ego rero reka turabakunda dusubire nyuma akikare turabakunda cyane hama mbwire subscribe mbwire share n'ibindi byinshi cyane okay ciao ciao